Inshuti bagenzi mukomeje gukurikirana ibiganiro vyacu bica kuri Samirizi ya Ndusome Bibiliya yera mu Kirundi aho muri hose kwisi. Ndabaramukije mvuga nti amahoro y'Imana abane namwe. Ndaramukije abantu badukurikirana bari mu gihugu c'u Burundi, ndaramukije abantu badukurikirana bari mu gihugu c'u Rwanda, ndaramukije abantu badukurikirana bari mu gihugu ca Tanzania, ndaramukije abantu badukurikirana bari mu gihugu ca Kenya kuko aho hose ndiko ndavuga nuko bamaze kubinyereka ko badukurikirana. Ndaramukije abantu badukurikirana bari mu gihugu ca Canada, ndaramukije abantu badukurikirana bari mu gihugu ca Etazini cyangwa se muri Amerika, ndaramukije abantu bose badukurikirana aho muri hose kwisi ariko mukaba mutaratwereka ibihugu murimwo. Mvuge ngo Imana yo mwijuru ibaha umugisha kuko muraba agaciro gakomeye, muraba ingenzi cyane. Nshimire kandi wewe wabonye ko ari byiza ko umurimo w'Imana wotera uje imbere ugakora subscribe, like, share ndetse na comment kuri iyi channel kugira ngo umurimo w'Imana utere uje imbere. Intego nta yindi ubutumwa bwawe Mana nibukwire hose kwisi nkuko ijambo ryawe Yesu wadusigiye muri Matayo igice cya 28:19 kugera kwa 20 havuga ngo nuko nimugende muhindura amahanga yose abigishwa mubatiza mu izina rya Data n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera ngo mubigishe kwitondera ibyo nabageze byose umve ndi kumwe namwe imisi yose kugera ku muhero w'isi. Intego y'icano nta yindi ni kugira ngo ijambo ry'Imana rigere kure hashoboka nkuko maze kumenyera. Murabona ko twama ducisha ko abatumigwa nuko nawe ufise intahe wifuza gusangiza abakunzi b'icano ndaguhaye kaze kugira ngo unyandikire kuri iyi nimero ya WhatsApp kugira ngo umbwire cyangwa se ndakubwire uburyo twoshobora guhura cyangwa uri kure yaho merereye ndakubwire uburyo intahe yawe ishobora gushikira abakunzi ba Dusome Bibiliya mu rurimi rw'ikirundi. Hanyuma nizere kandi ko Imana y'amahoro ikomeje kubana namwe muri byose na hose. Wewe nawe ukomeje guhura n'ibibazo bitandukanye, ukomeje guhura n'ibigeragezo, ntiwihebure. Iyi si turimo nuko imeze ariko icyo nzi nuko muri iyi si ariko bimeze. Hanyuma wibuke ko neza Yesu ko igihe yaza mu isi gucungura jewe nawe yikoreye umusaraba w'igiti, uramuremera, uramunyikiza, umutsindagiriza hasi ndetse wibuke ko wamutuye hasi gatatu kose. Abagome batagira impuhwe bamubamba ku musaraba nuko arabambwa amena amaraso y'igiciro kugira ngo jewe na wewe turonke ubugingo budashira, jewe na wewe turonke ugucungurwa. Nukuri ni iby'igiciro gikomeye cyane ayo maraso y'igiciro yo ndakwinginze kugira ngo woye kwemera kwapfa ubusa. Ibyo urimo byose uburyo bwose ubayeho, waba uriko wumviriza iki kiganiro kuri telefone yiwawe, waba uriko wumviriza ikiganiro ku mubanyi wawe bitewe nuko atabushobozi waronse bwo gura telefone, waba uriko wumviriza ikiganiro uri mu kazi, ubuzima bwose uri kuracamwe ndetse nawe uri kurumviriza ikiganiro urwaye wumva umerewe nabi ariko uyu mwanya nakakanya kubera ko wakoze subscribe kuri iyi channel, notification cyangwa se message ikaba yakugezeho ikaba ngombwa ko uyu mwanya turiko turumvirizanya ikiganiro. Mvuge ngo Imana yo mwijuru yumva kwinga no gutakamba kwawe kandi ikuroranirize mu buzima uri kuracamwe. Ndabizi neza ko bitoroshe, ndabizi neza ko bigoye. Hari abanyeshuri usanga no kuronka uburyo bavugana n'abavyeyi babo bari mu rugo bari muhira bigoye. Hari n'abandi usanga badafise ubushobozi bwo kuba tunga na kaga telefone gatoya kamatushe. Mvuge ngo ubuzima bwose muri ko muracamwe nubwo igihe gito kuko mwibuke neza ko muri iyi si wacu, iyi si tuyicamwe turengana, iyi si ni ngenzi, ni kuvuga ngo ni cumbi, ni buraro bw'ahantu umwana w'umuntu ariko araca arengana. Ntabwo ari wacu, oya ntabwo ari wacu kuko iwacu ni mwijuru aho tuzobaho ibihe byose, aho tuzobaho ibihe bidashira, aho tuzobaho ibihe byose byo kubaho bwa kwacu. Iwacu ni mwijuru bagenzi, iwacu ni mwijuru. Nukuvuga ngo umuntu wese yumva kagomba guhanira ubugingo nakore iby'Imana ishaka, nakore iby'Imana imutegeka, uwo muntu azobaho ibihe bitazoshira. Kubera yuko si byiza kuko ibyo umuntu ashaka oya haba namba kuko abantu bobo ibyo bashaka nibayimbara, abantu ibyo bashaka nibituma bonyene ubwabo haba hari inyungu runaka bagukeneye ko. Nizo mpamvu igikuru
ukwiye gukora iby'Imana ishaka yonyene gusa kugira ngo abe ariyo uhimbara kuruta ukuhimbara abantu. Hari benshi usanga birondera ibyubahiro ugasanga uyu afise ibyo gushaka ko nizo mpamvu ariko araguha service iyi. Ndakubwiye ngo ni wihangane ukore iby'Imana yo mu ijuru ishaka. Reka turabe aka message twumve ko hari ico ko kumarira canke se kumarira uri karakurikirana ibi biganiro cyane. Hano handitse ngo mu bihe bitameze neza wige kwinumira. Mu bihe wumva ko washikiwe nibazo wige kwinumira. Akenshi iyo ushatse kwisigura usanga wababwiye n'ibyo batari bazi kuri wewe urihorera. No kuvuga ngo ntukisigure ku muntu birenze kuko muri wewe ni wewe uzi ukuri. Muri wewe ni uzi ibyo uri kuratekereza ibyo ari byo. Muri wewe ni uzi ibyo uri kuravuga ko ari ukuri. No kuvuga ngo hari gihe ugomba kwemeza abantu ugasanga umuntu ariko arakubwira ibintu biri kuri wewe kandi ugasanga we ntabyo wiziko. Rero ngo mu bihe bitameze neza muri ibyo bihe nyene wige kwinumira. Ntihe kwisigura cyane ku bantu kuko imbere y'Imana, Imana yo mu ijuru havuye Imana yo mu ijuru hakurikira wewe. No kuvuga ngo Imana yo mu ijuru ni ikuzi kuruta uko wewe wiyizi. No kuvuga ngo niyizi n'uburyo ingingo zo ku mubiri wawe zipanze, niyizi n'uburyo amaraso yiwawe atembera, niyizi igitigiri cy'umushatsi ufise. No kuvuga ngo havuye Imana yo mu ijuru uwa kabiri ni wewe. Wewe ni uzi umubiri wawe ukomeze, ni uzi niba ufise ikibazo runaka. Hari abantu ushobora gusanga bagwaye allergy, no kuvuga ugasanga ntashobora kurya inyama, ntashobora kwisiga amavuta runaka, ntashobora gukaraba isabune runaka. Nukuvuga ngo uwo muntu ku giti ciwe niwe abizi, ntabwo ari uwundi muntu uwo ari we wese. Oya, nuwo muntu ku giti ciwe niwe abizi. Uzo kubwira ngo ndabizi kana kangara afise allergy utabimubwiye atabibonye, uwo muntu azaba umubeshi. Ni nkuko kandi mu rugendo rwo kuja mu ijuru umuntu ku giti ciwe niwe yifatira icyemezo cyo kugira ngo yihane neza burundu, ahindukire ave mu byarimwo. Kubera iki? Kugira ngo wihane ubanza kumenya ikosa wakoze iryo ari ryo. Ntushobora kwihana utazi ibyo wakoze ibyo ari byo. Oya haba nagira ndakubwire ngo ntushobora kwihana ngo uhagarike ikosa runaka utariyizi. Nizo mpamvu rero udashobora guhimirizwa n'umuntu runaka ngo ni wihane. Ego impanuro zirahaba, simvuze ngo nimuhimiriza abantu. Oya, impanuro zirahaba ukaganiriza umuntu kuko Bibiliya ivuga ngo muzobamenyera ku byo bama. Ibyo nyene bama nibyo bizobereka abantu abaribo. Rero mu gihe wama ibikorwa bikwiranye no kutihana, umuntu akabibona akaguhanura, yaguhanuye akurikije ibyo ari karabona. Nizo mpamvu ingeso nyamukuru mbi ufise zigaragarira mu bikorwa, ariko hakaba hariho n'izindi kandi ushobora gukora abantu batabona. Ico gihe rero izo abantu batabona wibuke ko Imana yo mu ijuru ibizibona. Nta muntu rero ashobora kukubwira ngo akekeranye avuge ko kanaka maruye ibi nibakora yoba ari umuntu yo n'uyo. Oya, ntibikunda kuko umuntu ku giti ciwe niwe yimenya kandi akitahura. Nuko wibuke hari akamesaje kigeze guhora gacecekana kavuga ngo niwumva umuntu ariko arakuvuga atakuzi, ukumva umuntu ariko arakuvuga mu bandi atakuzi wewe, mwibuke neza ko navuze ko umuntu ku giti ciwe ari we yimenya kandi akitahura. Rero hakaba hari umuntu ariko arakwitiranya akakuvuga ibintu wewe utiziko. Uwo muntu bivuze ngo ariko arakuvuga atakuzi. Bamugereranije niki? Bamugereranije n'imbwa. Kuko ngimbwa iyo zibonye umuntu zitazi ziramoka, zirakuga kubera iki? Zibonye umuntu mushasha muri quartier, zibonye umuntu zitamenyereye kugo rugo, zigace zibaza ko kumbure aje guhungabanya umutekano wa bene urugo cyangwa se wibiri mu ugo rugo. Rero ngo nawe niwumva umuntu ariko arakuvuga atakuzi, ukumva ariko ashishikajwe no kuvuga ibyawe kandi kumbure wabigenza ugasanga ibyo ariko aravuga ntabwo ari ukuri, uramwihanganira kuko ntazo batandukaniye n'iyo mbwa ibonye umuntu itazi ikuga. Imana dutabare cyane. Uyu nawe abantu barandika kweri, yanditse ngo nta kintu kibabaje, ngo nta kintu kibi nko kuba uciye iruhande y'urusengero ukumva umupasiteri ariko aravuga abwira abayoboke bibabwira ishengero ryiwe ngo mu byanjye mu byemere aho hanze hari shetani ariko arahaca. Imagine hari shetani ariko arahaca.
kandi kumbura ari wewe uri kurahaca none ucibaza ngo mbega none uyu muntu ni pastor yambonyemo shetani ni kuvuga ngo igituma yakubonyemo shetani nuko uwo mwanya waciye urengana kandi ugaca utaja mu ngoro y'Imana ngo nawe uje gusengana n'abandi. Simbivuze ngo urusengero rwose uzocamwe uzodurahaca urengana, ariko satani ashobora kukubonamo satani cyangwa kubonamo marayika. Urumva? Kubera yuko iyo muri wewe udafise amajwi akwagereza ikibi, ni kuvuga ngo igihe cyose ukama uri wa muntu ushishikajwe no gusoma imbabazi Imana, ukama uri wa muntu ushishikajwe no guca bugufi imbere y'Imana, ico gihe mu pastor ntazo kubona mu satani. Kuko wibuke neza ko satani ahari, aho marayika ari niho satani abari. Ngo abana b'Imana baduze gushengirira Imana mu gihe cya Yobu, na satani yaradugana nabo, akadugana amadosiye menshi avuga ngo wabonye kamana abantu wizigira babantu ibyo barimo. Nagenda kubwire ngo rero igihe cy'Imana aho marayika ari na satani abahari, kugira ngo arabe ko uwo muntu yo mutora hasi, ariko dushima Imana ko Imana yarungitse ubwenge butangwa n'Imana yo mwijuru bwo gutahura ibyo turiko turacamwe, byo gutahura ubuzima muri kuracamwe, bwo gutahura imitego yose ya satani. Ni ngo atara kandi atari uruhumyi rwateye umuntu. Satani yaratsinzwe kuko imitego yiwe yose yaramaze gutahurwa, nubwo usanga abantu batari bake tuyikorokeramwo tutabizi. Ugasanga satani yize uburyo bushasha bwo kuguhenda, kaguhenda gushika igihe ukorokera mu mutego wiwe. Imana idutabare cyane. Uyu nawe yaravuze ngo mu by'uzokena byose uzo wirinde ntuzukene urukundo. Wibuke neza ko urukundo nicyo kintu cya mbere ibintu byose byeneye nako. Nuvuga ngo cyakabiri ngo ntuzukene imbabazi, uze wame uri umuntu ugirira imbabazi abagucumuyeko, ndetse umuntu umugirira imbabazi atarana gusaba n'imbabazi. Cyakatatu zero wame uri umuntu wizera, wizere ko iyo usenze Imana iguhaye ibyo yisabye, wizere ko ubuzima bwose uri kuracamwo ari Imana yemeye ko ububamwo. Wibuke neza ko umuryango niba wugurutse kuri wewe cyangwa ukaba wugawe, umuryango ukurikira kuruguruye. Wibuke ko inzira imwe niba yase kuyicamwo iyindi ruguruye. Wibuke ko inyigisho nkunze gutanga keshi, nkunze kuvuga ko imbere yacu hari inzira izi zibiri zonyene, hari inzira yo kuja mu ijuru canke yo kuja mu muriro. Nibyo byonyene. Icyakane cyo cyanyuma uze urinde ntuzukene ukwihangana. Ibyo bintu bine niba bizigama uzotangaza benshi muri kazoza kawe, kuko ibyo ari bwo butunzi bwawe bwa mbere. Ikindi kandi ntukarebe umuntu ariko arakubwira ngo azokugirira neza, oya haba namba, ahubwo nurebe kandi witeho yakubwiye ko izokugirira neza. Imana dutabare cyane kandi komeze kubana natwe muri byose na hose. Hanyuma wibuke neza kandi ko Imana yo mu ijuru siyo izoza kukugaburira, oya haba namba, kuko Imana iduhereza ubuntu bwayo bukaduhereza abantu bayo bakaduhereza ibintu. Rero igihe cyose Imana uzoyibonera mu byo yaremye, Imana uzoyibonera mu bitangaza bikozwe na bantu, ntabwo izova mu ijuru barayivungize igusange. Nizo mpamvu wewe uko uri kose udakwiye kwikengera. Ikindi kandi nukwiye gusuzugura umuntu wari we wese. Wibuke neza ko uvuka washikiye mu maboko y'uwundi muntu. Wibuke neza ko wari uri gusa, waba uri umukobwa waba uri umuhungu, wari gusa, nta kintu kimwe wari wambaye. Kandi urebe imyaka ufise ubu uko ingana. Ufise imyaka 5, ufise 10, ufise 20, ufise 30, ufise 40, ufise 50, ufise 70, ufise 100. Wibuke neza ko ubu uko ngana uko ntabwo ushobora gukora impuzu, ntabwo ushobora kuzikura habanamba. Ariko ico gihe uvuka wakiriwe n'abandi bantu uri gusa, atakintu kimwe wambaye, barakwakira. Rero umuntu ntukamusuzugure. Uwo muntu nyene wundi atari wewe niwe yaguhaye ibere arakonsa, usakuvuga ngo yango ni mama yarimyo. None mama muravukana? Mama ni mama, ntabwo ari wewe. Mama n'undi muntu kuri wewe, nubwo ari wewe wa mbere yaguhaye yatumye ubaho, ariko n'uwundi muntu kuri wewe. Rero uwundi muntu ni wakugize, urakura wigishwa n'abandi bantu kugira umenye gusoma no kwandika. Nuko ugihe Mariya kuja kuba kugwawe wakorewe mariage n'abandi bantu, herekezwa n'abandi bantu, uza kuryamana n'uwundi muntu. Wewe uri umugabo uri kuranyumva, wagiye kuryamana n'uwundi mugore runaka, nawe uri umugore uri kuranyumva wagiye kuryamana n'uwundi mugabo runaka. Nuko mubyara abana muraheze ko murabyara.
Imana dutabare cyane kandi tugire neza. Ubundi muntu ni watugize kuko mu buzima bwose raba nk'abantu bagenda barabimpunzi batandukanye. Abantu bagenda barabimpunzi bagizwe n'abandi bantu, bagizwe n'indi miryango, imfubyi n'abapfakazi bagizwe n'abandi bantu, abatama n'abatamakazi barinda bapfa bagizwe n'abandi bantu. Nta muntu yimenya ku giti ciwe ngo yimenye buri kimwe cyose. Imana tugire neza. Rero uzuha agaciro undi muntu kuko ari we akugize. Ubundi muntu ni wakugize. Kandi noshimira Imana ko buri muntu wese akwiye gusengera isengesho rivuga ngo ntaco nakuburanye mwami wanje, ibyo taramporambikiye kandi byongeye ahubwo ukora, mbaye ngushimiye cyane. Ushimira Imana ahigeje ikora. Wibuke ko hari abantu benshi bagusumbye ubwiza, bagusumbye ubutunzi, bagusumbye uburanga, bagusumbye buri kimwe cyose bagiye barapfa. Bamwe abategetsi bakomeye bari bafise ibigwanisho byo kubarinda, bari bafise abasirikare bo kubarinda, ariko barapfuye. Nene watanze iki ku buryo ukibona ko nk'umuntu akomeye imbere y'Imana. Uri umuntu muto cyane, uri umuntu muto. Wibuke ko intare ipfuye irutwa n'urusa n'isazi ikomeye, irutwa n'urunyegero rukomeye. Nawe ibyo kuye kwitwararika umunezero w'isi. Si mubwiye ngo ntunezerwe muri iyi si, nunezerwe ariko kugira ugarukira. Witangire cyane kurondera ubwami bw'Imana. Waba uri muzima, waba ugwaye, wafise ibibazo runaka byakurenze, icyambere Imana yigiriye mbere mu bugingo bwawe, niho nayo izokwishimira kandi ikabana nawe muri byose. Imana dutabare cyane kandi tugire neza. Ibyo twavuga kuri uyu munsi ni byinshi cyane, ariko igihe cyose wibagiye wavuye, niyo uri kurajya ntushobora kuhamenya. Nagenda kubwire ngo ubuzima twaciyemwo ni bwinshi cyane kandi bubi. Igihe cyose wibagiye ubuzima waciyemwo wewe uri kurankurikirana, igihe cyose wibagiye ubuzima bubi warimwo ugacuraba Imana ikugejeje ubu, bivuze ngo naho uri kurajya ntahuzi. Wawe uri kuraja mu ijuru ntabyumenya, wawe uri kuraja mu muriro ntabyumenya, uruwaho nyene. Wumve rero ko atanakimumenya mu byo uri kurakora byose. Wiyubare rero, ntube wa muntu wibagira aho wajuva ukaba hugeze ubu uri kurishira hejuru, kandi wibuke ko ijambo ry'Imana rivuga ngo umuntu wese yishira hejuru azoshigwa hasi. Harahiriwe umuntu ariko ashigwa hejuru n'Imana yo mu ijuru, kuko ari wazoronka ubugingo budashira. Imana tutabare cyane kandi itugire neza. Rero biroroshe gufata ku munwa ngo ntuvuge, ariko biragoye gufata ku mutima ngo ntubabare. Rero wewe biroroshe kuba wofata umunwa ngo ntuvuge, ariko kandi mu gihe wumva ko byoroshe gufata umunwa ngo ntuvuge, ihanganira imibabaro. Igituma mvuze iri jambo ko byoroshe gufata umunwa ngo ntuvuge, ariko bikaba bigoye gufata umutima ngo ntubabare. Ibishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko wewe ugerageza kwirinda kugira ngo ntubabaze abantu ukoresheje ururimi, bitazokubuza kubabara. Ariko muri ibyo byose, kubera ko tuzi imibabaro yose duhura nayo ngaha muri iyi si, Yesu Kristo yayiciyemwo. Nizo mpamvu ukwiriye kugira Yesu Kristo uwa mbere mu bugingo bwawe, kugira ngo ibyo kubabaza byose Yesu aba ari wabikwirura. Kubera yuko yavuze ngo ntimuhagarike imitima yanyu, nubwo mwizera Imana nanje munyizere, kuko imuhira kwa data hari amazu menshi, kandi yaba adahari mba ndabibabwiye. Aradusezeranya ko agiye kudutegurira hacu ngo azogaruka kutujana. Kandi wibuke neza ko muri iyi si nubwo turiko turacobogozwa, nubwo turiko turababara, tuhamara igihe gito cyane, tuhamara imyaka itarenze 100. Ugize myinshi ni 120. Ntawe ndumva yagize 130 muri iki gihe canje. Nuvuga ngo ugize imyaka myinshi 120 ukabura taje. Ikibazo gihari ni kimwe, mbega ubuzima uri kurabamwe bwose, ubuzima uri kuracamwe, uri gukora ibiki bizotuma Imana kwishimira kuri wa munsi? Uri gukora ibiki bizotuma izina ryawe urisanga ryanditse mu gitabo cy'ubugingo imbere y'Imana? Wibuke ntuzokwireguza ngo umugore wanje niwe yatumye ntakorera Imana. Oya, ntuzokwireguza ngo umugabo wanje, ntuzokwireguza ngo umwana wanje, ntuzokwireguza ngo mabukwe, ntuzokwireguza ngo databukwe, ntuzokwireguza ngo ababanyi tubana bari banyase. Oya, ico nigikunda. Igihari kimwe gusa, ni wumve ko inyuma y'ubugingo hari ubundi buzobandanya, hanyuma utunganye umutima wawe wewe nyine uri kuranyumviriza, wewe nyine
utunganye umutima wawe, hanyuma ikintu ca mbere muri wowe kiba Imana yo mwijuru, ikigira kabiri kibe kuyigamburukira, ikigira gatatu kibe gukurikiza ibyo wakoze iby'Imana ishaka byose. Ahasigaye uzobana neza n'abandi muri rusange, uzobaho wumvise amahoro mu mutima no mu mubiri, wumva umerewe neza, wumva uri no stress, wumva uri umuntu nyene ibyo byose ubona nk'ibisanzwe. Ko Yesu yikoreye umusaraba w'igiti, ariko muri iki gihe wewe uriko wikorera ibibazo byawe. Reka gufata ibibazo by'ababanyi bose, ibibazo by'abantu wumvise runaka, ibibazo by'ingo runaka ngo ucubishira mu mutima wawe wewe. Oya, ihangane ukurikirane kurondera ubugingo, banza witwararika ubwami bw'Imana, niho ibyo byose uzobyongerwa. Reka amatiku, reka amajambo, oya, reka isharishe, reka inzigo, banza witwararike imbere y'Imana. Imana ivuga ngo inyuma hazobimbwa abarozi. Reka iki cyanditswe tugisome mu ijambo ry'Imana, twumve uko ijambo ry'Imana ribivuga. Hanyuma wewe nubona ukwiriye kubandanya iyo nzira, uyibandanye, ariko wamenye ngo mu ijambo ry'Imana havuga ibi. Kandi mwibuke neza ko Bibiliya zigena yanditse kandi ntizigera ihinduka haba namba. Bibiliya ntizigera ihinduka, ukwiri nikwiri nyene ntizigera ihinduka. Reka turebe amajambo y'Imana. Tugiye gusoma amajambo y'Imana ava mu gitabo, dukura mu gitabo cy'Ibyahishuwe Yohana igice cya 22, dusome ku murongo wa 15. Handitse ngo inyuma hazobimbwa n'abarozi, n'abashakanye, n'abicanyi, n'abasenga ibigirwamana, n'umuntu wese akunda kubesha akabikora. Hari byinshi cyane biranga abantu bazoba inyuma y'uruzitiro, hari byinshi cyane biranga abantu bazoba inyuma y'umugwa Yerusalemu. Ndaje mfata umwanya munini cyane ndabategurira ico cigwa, tuzocige kirambuye. Mbega abantu bazoba inyuma y'ijuru ni bande? Abantu bazobuzwa kuja mu ijuru n'ibikorwa bariko barakora ni bande? Kandi ibyo bikorwa ni ibyahe ushobora gukora ntuje mu ijuru? Amana tutabare cyane. Reka mwese ndabashimire mwabanye nanje muri kiganiro. Mwibuke ko mwari kumwe na jewe Niteka James, haba ku buhinga bw'ibyuma, haba no kuri mikoro yari jewe nyene. Wewe ugejeje uyu mwanya tukiri kumwe, kora subscribe kuri iyi channel, kora like, kora share. Reka ndakwibutse ko atari itegeko, oya, bikurimwo kugira ngo umurimo w'Imana uteruje imbere, urabikora. Bitakurimwo kandi niwirenganire kandi wumva amahoro. Nta rubanza ndagushize ko haba namba. Kimwe gusa mvuge ngo mbe mwese twabanye, Imana ibahe umugisha, naho ubutaha mukomeze kugira ibihe byiza.